Yes, isakunzi ba Shine TV reka nongenda bahikaze kandi kuri Shine TV yanyu ibaha amateka guys. Si jodi amateka. Rabiyondi jewe minyone. Mu misozi y'iminsi nafuye n'uburuhe ariko kugira ngo bikunde abanyagihugu babone ko turi mu mutekano kandi usige igihugu cacu ciza kimeze neza. Igituma mvuze ngo ni kugira ngo mubibone ndiko ndababwira ko ari ntumbere yo kubereka ko igihugu cacu ari ciza nuko mu byo naye numva ibihuha à gauche à droite nasanze mo tumaze gutembera ari amahoro. Guys, umaze gutembera mu ntara zitatu zishika zirenga zitatu ugasanga na mahoro nta kikubuza ko nawe yavuga. Ubu renda bivuga ko nabibonye kuko abe nababwiye ntitwagiye kuraba sivyo bavuga ari byo mugo ubunyeshaka kubabwira ko ivyo niboneye maze kubona ko ari amahoro. Kandi no ngaho imbere ko ntogira introduction twabanje kuganira n'abantu nkamaze umva ko ibintu ari fresh bisigura ko ma mission yagenze neza kandi nizahoze komeza kugenda neza. So guys, ubu rero turi ahantu bita Ikobero ku mupaka wa Tanzania no Burundi. Abahazi murahazi na ahantu abantu batandukanye bavuga indimi zitandukanye ariko namwe twaje kugira ngo tuganire muri yantu mbere nyene kugira ngo tubereke how much Burundi ari bwiza guys. Raba inyuma yacu guys, hari ahantu heza vraiment haba mu misozi hari hejuru nanye twakomeje kubibona twakomeje kubona hari ibigori hari hereye no kubisanga abanyagihugu baho ni beza basa neza. Rero kugira ngo ntitubabeshe canke ngo tuvuge ibintu twebwe twovuga dusanzwe tuvuga ibyo reka tugende tuganire n'abanyagihugu baho kugira ngo tubereke ingene bimeze. Ciao ciao, à bientôt. Yes, nkuko mwabibonye rero twamaze kugira introduction tuko turababwira aho mwari mubonye ntahagaze sio ntagaseke namaze kugenda kugira ngo tuganire n'abanyagihugu. Mwabwiye ni surprise nta numwe yigera ambwira ngo ndaje ndagenda ndaca ku bantu batandukanye abo ndi kumwe rero ni misore guys yanteye ubwoba nkibabona n'abasore nyine mugaje nsanga bakundana nsanga abana beza kugira ngo turaganira nyine ibintu bitandukanye se tukuvyerekeranye n'umutekano wacu nkuko ari wo utugenza. So sinzi rero abari buze abaduherako karibu rero tuganire karibu muramutse abakunzi bacu amakuru y'imisi mwabashitsi bacu maje kutugendera neza aho rero ikisigaye nuko muganira n'abandi bantu byahi wanje ndahejeje ayo yaha utishe n'ikibazo na kimwe twavuze ko turabanyakuru bariko baravuga ku bijanye n'umutekano. Umutekano ngaha muri wifashe gute? Umutekano meze neza nta ngorane kweri nta ribi nivye twumva twese tuvyimva ku makuru no ku maradiyo mugabo turayibona nta nakintu kumwe tubona sinze rero nk'ababijejwe nibo bakwene kuvya barakurikana ivyo bintu. Dondora abakunzi bacu ego kuganiriza n'abantu batakuzi vre je banyita Ciza Rashid nkaba mvuke no muri Muyinga mugabo nkabanzota mu Cibitoke ca Nyamitanga kabisa. Ya urabona ko hari abantu beza umutima mwiza baganira bakaganiriza n'abashitsi. Ya aha turi mbega ni he? Ni Kobero. Kobero ku mupaka wa Tanzania no Burundi bibaza. Ya sawa rero bakoze ya irinde ngo tukaganira kweli ni gute? Ni sawa dada tumeze. Unaniona aje? Nakuona sawa kabisa. Nishakupenda kabisa. Nataka mimi mwenyewe sina la kusema dada. Nimeshakubali kabisa. Ushanibali. Mimi naitwa Minyone. Minyone ni jina ya wadada wazuri. Sana kama mie. Kweli kabisa. Okay. Akumupaka byifashe gute wewe? Akazina kanje nitwa Nkurunziza Muste. Wow, turitiranwa nitwa Nkurunziza naje. Byaheze cyarangiye. Bijyanye n'umutekano mu bisanzwe intambara ntabwo ari nziza na gato. Intambara bayibonye twarabonye kikwega ingorane zikomeye. Kuri ivyo rero twebwe abene gihugu nka kurya bavuga ati umutekano ugizwe n'inyabutatu. Twebwe nk'abene gihugu natwe tuba twarikanuye turi magabo kabisa. Kuvuga ngo hakumupaka muri amahoro kuko mwese musanzwe mubanye. Ku mupaka kabisa nta nubwo badufise kubera umutekano natwe mu bawujejwe turimo kabisa. Nitwobona ikintu kiduteye amakenga tureke kugishikiriza abadukuriye. Ku mupaka kabisa turicungereye kubera dutegezwa gucungera igihugu cacu na cyane ku mipaka murazi yuko aba ari irembo ry'igihugu. Dutegezwa kwacungera kabisa twarikanuye. Ku bindi turashima kabisa na twongera tubashimira kwa mwatugendeye. Sawa. Era twamaze no kuyana we ahubwo tuzobibandanya nibirera nga. Sawa merci beaucoup. Nta wundi yashimye ngo muje en competition bazi nta numwe nta wundi yazo tukaganira mutamingo wewe
twebwe nkuko twabivuze nkuko twabivuze ni uburenganzira bw'umuntu wese kuvuga uko abona ko abibona kubivuga n'ibintu bisanzwe kuko uri kuganira n'abantu ikiri essentiel kandi ico twashaka okay reka basi ndabariza inyuma y'amakamera okay ntuja kuri kamera ntangumize kamera izujyawe gusa icyo twashaka kumenya ni kimwe gumizaho kamera ureko kimurabisha kureka ntavyashaka urashaka kuza hano nta kibazo okay ofete icyatumye igituma hari abantu batako baza kuri kamera kuza kuri kamera n'uburenganzira bw'umuntu cyo gituma tumwubahiriza avuze ati ndakorera kuri kamera ndakorerako mugabo twebwe mission yacu niyo kumenya mbe muri amahoro ntihagire umuntu avuga ati ndajaniranijwe ibi nibi ko mwavyemeye ko mufise amahoro nico kitugenza niyo twari kuganira n'umwe byari kuba biheze karibu rero ngahanye umeze neza kabisa witwa gute bantu niyo nkuru jamali okay witranwa nawe na papa jenda shima kabisa okay ahanye ku mupaka umutekano waho ni gute muri rusange umutekano waho ni sawa kabisa twe turashima kandi turatuje kabisa ivyo jamanye navuze kabisa twe turatuje nta kibazo cyo cyose urumva nko ngaha ikintu nyene cyo za kutuhungabaniriza umutekano tukakibona umva nyene tuba turi maso mpaka nyene cyo mumeze neza tugipange hejuru umva niko twibereye nubwo buzima bwacu nyene ngaha turaturiye turafisha abantu baduha akazi turaronka tugakora ayo make nyene yo kurya turashimira Imana mukirira ego nikindi kintu nabonye ngaha nabonye ngo harimbuka isirimbuka yo ngaha nagiye mbona hari imiceri hari hakurya hari imiceri ndabona amashu ibigori na cyane cyane kuba ari mwira y'ibigori mwaka meme nibaza ko musha munyekeza akagori nkagenda ndiye koresha umwanya niboce ibigori kujanirije reka tugenda dukare n'abanyenda basaba akagori ntangora ni mwebwe banyarutse bakoresha umwanya ngenda kiriye gazo genda beko biri serie je ngenda ndi ikigori kandi ndakimara ntangora niyo yosabwa atenyishe urakoze cyane nawe guys abantu ngaha nabantu beza twaganiriye n'abantu bose murabona ko hari abari nyuma ya kamera komvo zabo zo muteka demosikeze kuvuga ngo umutekano hari umuntu adakunda kamera do nature uramwubahiriza ukamureka ariko ico twaje kitugenza twumvise ko ari amahoro rero reka ndinde tubanza tujya ikigori hama twaje tubandanya hariya so guys rero nkuko mwabibonye twakomeza dutembera dukora bagana shasanga na simbiza ari shasimiza uko napenda unapenda gihugu napenda gihugu nakindi gihugu nzogira atari Burundi iki kimwe tuko abantu babibonye bawe niko ndakora batanguye ari nababonye udu video na postinze ngo natume ngo na documentation jera documentation nkorera kamiri iri gutuma kufanya nini ega nanyine si bibi ko yo gutuma oya mvuze mugabo bo sanse babiha yatandukanye nibi twebwe twaje kwereka abarundi yuko igihugu cyose ari nyabagendwa ko imipaka yose yuguruye kuruja n'uruza ruhari pari hari gajembo yari ku mupaka nawe n'abanyarwanda senkani binjiye barindiriye kugongesha abana problem kino kintangaje ega ofete jewe ndiko ndaraba ibi bintu nayinzi ko abanyarwanda batinjira babakuyaki najege n'umwe meze neza ubanganye ku mupaka fresh star ayene hafi abanyarwanda mwabakiriye ngaha neza abanyarwanda Hana misi ntibaboneka kweri je nabo mbona uberuka ryari wewe ukora mu biki bivanye n'ivyo akoramwo jewe ndafise secretariat ngaho oya mbuze no ubaheruka ryari abanyarwanda haraze nk'amezi nkane nababonye kiretse abashoferi none abashoferi bapakiye bande shoferi bazanye izikamyo abo barinjira kweri Ales mugabo nta ngorane bafise niye tunataka safi hari ngorane bafise none aya nani umunyarwanda je akagongesha ngaha ku mupaka harisho bamugira aya n'amahoro yose uwinjiye ngaha akinjira mu gihugu hari umujyi urwaye oya nta numwe rero nico tumurumva neza yuko umunyarwanda ari we wese peu importe icyo akora cyangwa ibyo akora aguma n'umunyarwanda arinjira mu gihugu neza umutekano nange asante sana nico kintu rero murumva yuko abanyarwanda binjira
barinjira umva ko binjira neza samatohoza cyangwa se ngo turabaza abanyagihugu tuza kubereka liste irahari urumva liste irahari nayumve kubaza kubera hari abantu baba bavuga bati none je ko nibere i Kigali mfise iwacu je ari abantu rero je kumuraba ngo ni kubera twebwe ngaha tuna problem ahubwo peut-être kino nibaza sinzi ko nk'abarundi bagiye mu Rwanda Ico kibazo rero imise na problem twe turabakira turabakira nabone bafanye replique kabisa batwishure natwere batwereka barundi kandi kindi twabikoze ko biri kose nabonye ko abantu badukurikirana abanyarwanda ari benshi mutubarize si twe twaje nga umupaka wonyene unumwe rudende twaraciye kuruha harugaye kanyaruho kanyaruba harugaye umupaka wonyene basako nuyunga kandi abakuru dufise abanyarwanda barinjira alez nta kibazo na kimwe bafise kabisa twabibonye si n'ibintu turiko tuvuga ngo ni ibintu two turemvanta twabibonye ko mu rutonde rw'abinjira nkuko hinjira n'abandi n'abanyarwanda barimwo kandi binjira mu mahoro n'ubu hariho imiduga ibi bikamyo ngaha biri ngaraho hari ibikamyo nabonye bifise amaplaque yo mu Rwanda baje bapakiye imizigo barindiriye ko babaskanira murumva yuko ibintu binyabagendwa abakora ivyumuka bo ni normal ivyunguka hega normal kabisa je nariko ndaganira n'abantu bahariya hari umwe atashimye kuja kuri kamera nico nshaka kuvugako hari abantu bataje kuri kamera kandi utaje kuri kamera twe turabavugira n'uburenganzira bwabo reka mvuga ibintu yagerageje kuvuga yavuze ati ukuje mbona ngaha urumva sindi nuwo ngaha mugabo nagize agashida ngaha nta numwe twari tuzinanye tumaze ko tutazinanye Nenda mwitura ndamubwira ati je no kwingiza ikaze kineki timukunyakira bashize no mwirigara ryabo ati turi inshuti turabagenzi kandi wose Burundi n'umunyago sishima kuja hehe kuri kamera yes jewe n'ubunyene mu mwanya uheze hari umunyarwanda yanterefonye ambwira ko ari Ngozi uravyo he wanajaga reka ndamutera urazi ko je nikundira ku telefone hari umunyarwanda ndamutera ekabu ambwira ko ari Ngozi abana probleme kabisa be nimero yiwe ni ya Dr. nimero isanzwe yego yap aragutelefona ngwa uski mugabo mubwire ko turi mu kiganiro mubwire ko ntaribi indira wumve ko abo indira wumve yabaye ko Ngozi ana probleme nuko mburume ngaratevye kwitaba nta kibazo reka tumurindire ufite ibi bintu bari abantu baba bibaza ngo ufite yanefanya mbwiye ati banasimbize ndakunda ibiganiro mazi imisoko ego boss allo ni sawa ubu nyene uramaja he ubu nako ndi hano za Ngozi hafi ego okay nanje ufite nagomba kuza hiyo nyene Ngozi yo utari wambwiye kare tuvugana nyine sinzi gahunda okay sawa ntayi okay sawa boss mbe wari waje ryari wewe waje ryari nazo ryari ni i Burundi wahaje ryari harashia amezi 8 gushika amezi 8 sawa baganira byinshi kabisa WhatsApp nuko namenye itari gufata ariko ni WhatsApp yanje ni nyene nayishizo nagiri gufata sinzi impamvu reka cyanda kwandikira jewe ndagomeza nyirageze kwe nubona ingeje ndetse hama mu Rwanda ubi Kigali canke witaza muri Kigali mba nyine ariko naga ari mu nkengera nyine za Gitarama ego sawa Unasikia yuko wapi? Nasikia. Anaishi wapi? Ni Mutarama. Amazi. Ndahadi sana. Gitarama. Anaishi Ngozi hapa. Gitarama ni Rwanda weye. So unasikia kama wako hapa wako pia wana problem. Sawa sasa. Ujirani mwema. Hapa ababa ngaha bagenda hari amukuri ujirani wema no kuza ni ujirani wema kandi ikigaragara nuko bahasi. Bego barahari. Kandi bameze fresh. Fresh sana. So guys, barashungerewe n'umutekano kwe. Ndushaka kuvuga ngo tubimare ariko l'essentiel nibaza ko twari babwiye ama essentiel twari babwiye. Kwari ivyo nyene muri rusangi igihugu n'amahoro igihugu kimeze neza. Je uno musiko
introduction nagize itandukanye n'izo nahora mvuga na igituma nanje ndabishimangira kandi sinabishimangira navuga ati ngende kuraba mugabo no musi 80% twa tumaze kugenda twasanze ibintu bimeze neza rero reka dusubire twaje tuba ndasimbize nagiye mu dutubirana kumbe nawe unapenda gihugu bye cyane bye bakuna mudira ciao